Ndabaramukije nongera ndabaha nikaze muri kino kiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru mu biro vyanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turabashikiza ibijanye n'iyugururwa gisasa risanzwe ry'ibikorwa by'inama nshingamateka ryabaye kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere ndamukiza umwaka w'2021. Turaja kandi kubashikiriza n'ibikorwa byaranguwe na nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka aho yifatikanije n'abenegihugu bo mu ntara ya Kayanza mu bikorwa rusange ibyo kubaka ibiro by'intara ya Kayanza. Mu gice ca kabiri turababwira ibyaranguwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana, nkaba nongeye kubaha ikaze mwese. Nuko nari nabibabwiye kuri uyu wa kane niho hugururwa ikiringo cisasa candamukiza mu nama nshingamateka. Ivyo birori bikaba byari byitabwe n'abashingamateka, umukuru w'isentare Ntahinyuzwa, umuhuza w'abarundi, umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwizwa shingiro, abagize leta y'u Burundi, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'abandi. Mu ijambo ryiwe nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe yamenyesheje ko muri iki kiringo cisasa ryandamukiza umwaka w'2021 inama nshingamateka izorangura imirimo yayo nk'uko biri mu ngingo y'163 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ryo kuwandwi ruheshi umwaka w'2018 ivuga ko inama nshingamateka itora amategeko ikongera igakurikirana ibikorwa bya leta. Inama nshingamateka itegekanya kandi kubandanya ibikorwa byayo by'imigenderanire n'izindi nama nshingamateka no gukomeza ubumenyi mu bikorwa irangura. Ku bijanye no gutora amategeko, inama nshingamateka izokwisunga ibiri ku rutonde yarungikiwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Rukabara rero urwo rutonde rugizwe n'integuro z'amabwirizwa zikurikira: Le projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2021. Integuro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu kiringo c'2021 gishira 2022. Integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro ritanga ububasha bwa sentare ijejwe kurwanya ibiturire hamwe n'ubushikirangazamaza bwayo hamwe n'iringanizwa gushasha ry'igipolisi kidasanzwe kijejwe kurwanya igiturire. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano ya hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Guinea Equatoriale rijanye n'ikingirwa ry'abanyamitahe n'imitahe yabo muri ivyo bihugu uko ari bibiri. Integuro y'ibwirizwa isubiramwo amategeko agenga imitahe. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano ajanye n'urudandaza hagati y'igihugu c'u Burundi na Guinea Equatoriale. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano yo gukorana ku bijanye n'urudandazwa ruciye mu mazi n'ibivuko hagati ya leta y'u Burundi n'igihugu ca Guinea Equatoriale. Integuro y'ibwirizwa rijanye no kwemeza amasezerano yo gukuraho isabwa ry'impusha zitanga uburenganzira bwo kwinjira no gusohoka ku bantu bafise impapuro z'inzira z'akazi hamwe n'abafise impapuro z'inzira z'icubahiro hagati y'u Burundi n'igihugu ca Guinea Equatoriale. Integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro ritegekanya ibikorwa itunganya n'iringanizwa ry'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano. Integuro y'ibwirizwa rihindura itegeko nimero 1 agarongo gakitse ubusa gatandatu ryo kuwa 10 Ntwarante umwaka w'2020 rijanye n'ishigwaho ry'igihagararo c'imboneza yamaho mu gukundisha igihugu mu Burundi Perezida Pierre Nkurunziza. Ubwicumi haribwo bwa nyuma integuro y'ibwirizwa risubiramwo itegeko rigenga ibidukikije. 10. Le projet de loi portant révision du Code de l'environnement de la République du Burundi. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka akaba yaboneyeho akaryo ko gushimira abagize leta y'u Burundi ukungene bakorana neza bakorera hamwe n'abashingamateka mu kwiga integuro z'amabwirizwa atandukanye. Yaheraheje amenyesha ko ibiro by'inama nshingamateka binejerejwe n'ivyo abashingamateka batowe mu kiringo c'2020 gishira 2025 bariko bararangura, bakabasaba kubandaniza ho nyene muri kino kiringo nayo kubafashanya n'inama nshingamateka baba abo mu gihugu hagati canke mva makungu. Inama nshingamateka yongoye kubashimbira bimwe bikomeye kukungene bakorana neza. Yarangije ijambo ryiwe yifuriza abanyakubahwa abashingamateka kurangura neza ibikorwa byabo byo muri iki kiringo cisasa risanzwe ryandamukiza umwaka w'2021.
Nkuko nabibabwiye mu ntango kuwa gatandatu igenekerezo rya 2024 umwaka w'2021 umukuru w'inamashinga amateka n'umuryango wiwe barishikiye mu ntara ya Kayanza asanzwe avukamwo aho yari yitavye akamo kabura amatari w'intara ya Kayanza mu bikoko barikora barakora bacanga urucekeri n'isima n'umucanga mu ntumbero yo gukora beto yo gusasa ku gisenge ca nyuma c'inyubako y'intara ya Kayanza. Inyuma yaho bakaba baciye bahanahana iyo beto bayiduza gushika aho bategerezwa kuyishira. Ivyo bikorwa kandi bikaba byari byitabwe n'abanyakayanza bakorera mu zindi ntara. Aha twovuga umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Kayanza, intwazagabo mu gispolisi no mu gisirikare b'imvukira za Kayanza. Mu ijambo ryiwe buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicisha hayo yarakengurukiye abo bose bitanze kugira ngo ibikorwa by'iyo nyubakwa bibe bigeze aho bigeze. Yongera arakengurukira abasirikare n'abapolisi b'imvukira za Kayanza bari ngaho bakaba bari baje bazanye imifuko 35 y'isima, nayo abadandaza baho mu Kayanza bakaba biyemeje gukora ibikorwa bisigaye byo guheraheza iyo nyubakwa. Akaba yamenyesheje ko urugo rwose rwo mu ntara rwatanze amafaranga 1000 mu guterera muri ivyo bikorwa byo kubaka ibiro vy'intara. Ibikorwa rero ngo bikaba bigeze ku rugero rwa 70%, bikaba bitegekanije ko bazoba bayihejeje mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka w'2021. Mu ijambo ryiwe umukuru w'inamashinga amateka akaba yarakengurutse ukwitanga kw'abanyakayanza mu bikorwa by'iterambere rusange byo kwiyubakira iyo nyubakwa, kuko ngo bashize ku mutima icivuga c'umukuru w'igihugu kivuga kiti twese hamwe birashoboka. Umukuru w'inamashinga amateka yaragarutse kandi ku mugambi wa leta wo gutsimbataraza iterambere rya bose biciye mu burimyi n'ubworozi, kuko ngo ari byo soko ry'ubutunzi mu gihugu. Ikindi cha kabiri nyakubahwa buramatari yavuze ati twese turi hamwe birashoboka, twese turi hamwe birashoboka, kandi birashoboka twese turi hamwe. Iki kivugo cyanye n'icubahiro Varisito Ndayishimiye ni ikivugo tugenda tubona umunsi ku munsi mu ngiro mu bikorwa. Ehe nimurabiye iyo nzu aho hepfo yacu iteye igomwe yavuye mu maboko y'abene gihugu. Abene gihugu bose bishize hamwe nta kibananira. Naha twavuze tuti iyi nzu ya buramatari y'ugukoreramwo emwe naho byogenda gute tuyigira mugani wa wundi, tuyigira akanya gatoyi cyane. Nubwo yavuze ngo mu kwezi kwa12 kuno mwaka ngo izobirangiye, jewe nariko ndifuza ahubwo ko nko mu kwezi k'umunani twoyinjira. Muri leta rero bafashe yuko uburimyi n'ubworozi buri hagati, buri kwitsitso, buri kwisoko ry'iterambere ry'igihugu. Bivuga yuko abumva igifaransa uburimyi n'ubworozi nibwo la source de création des richesses z'u Burundi. Abumva igifaransa ivyo navyo ni ikiyumviro gikomeye cyane. Nukuvuga yuko twisunze uburimyi n'ubworozi igihugu cy'u Burundi gishobora gutera imbere. Ivyo navyo bica bidusaba iki? Bica bidusaba yuko tugwiza umwimbo. Bavuka ntara namwebwe bagenzi mwese mwaje hano kugira ngo mudufate mu mugongo. Buriya Uburundi bugizwe na 85% kujya cyanye birenga vy'abarimyi n'aborozi. None sivyo? Jewe navutse ariko bivugwa, ariko bintangaza no musi kwico giharura umengo na karamata, ariko ntaco.
abazungu bakatubwira ati mwebwe kubera ko murenga 85% murima mukongera mukorora murimisha isuka muzicwa n'inzara. Abazungu niko bagiye bavyandika. Mugabo leta niyo yavuze iti reka ahubwo ubwo abarundi bagize 85 barenga kwijana babarimyi n'aborozi, reka rero tubahagarike ko iterambere ry'igihugu. None sivyo ga yemwe, kuko muri leta havuga ati mwebwe bene gihugu barundi kazi banyakayanza banyentara mutandukanye, ni mwebwe soko ry'iterambere, ni mwebwe nkingi y'iterambere. Reka rero ubwo twamaze kubona leta ikabona yuko noneho ihagaritse iterambere kuri babarimyi n'aborozi, ibintu bica bigenda neza. Sibyo ga yemwe, bica bigenda neza cyane. Ubu rero muri babarimyi n'aborozi leta yaciye ivuga iti barya barimyi n'aborozi hariya ku mitumba bavuga yuko ari abakene, bavuga yuko ari bamwe ari bantaho nikora, abandi nabo arabashomeri, abandi n'ibindi. Leta niyo yavuga ati mu mugambi wanje nyamukuru muri leta, reka tugire imigambi y'ukuza kufasha ba bantu bato hariya ku mitumba kugira ngo nabo batera imbere. Buriya umugambi wa leta, irya migambi ya leta yose aho niho yugariye gufasha abantu bato kugira ngo nabo batera imbere. Muri Bibiliya noneho barabivuze yuko ati kugira ngo uzoje mu bwami bw'ijuru no kwita ku mfuvyi, kwita ku bapfakazi no kubapfaka. Sinzi ko abagabo bava ko ari abapfakare. Mugize neza cyane. Noneho ati mwite ku bakene, mwite ku ba vulnerable. Nagiye kumva igenye n'icubahiro yari ko ararahira avuze ati y'abasirikare ingabo bagiye mu zabukuru bavuye bagiye muri retraite, ati buri abasirikare n'abapolisi nabonye baca bahinduka aba vulnerable. Numvise kuri stade ico gihe Igitega bakoma amashi, kumbe navuze nti y'Amana yarabibonye. Aha rero murazi ko hari umugambi uri kurakorwa kugira ngo abo bantu bose bashobore noneho kwiyumvirwa kugira ngo nabo bashobore koroherezwa. Nariko rero mvuga nti irya migambi rero yose ihagaze kuri ico kintu kimwe kivuga kwita ku bantu bato, ku bantu bafise ingorane, ku bantu bari badafise hirya no hino. Aha rero mwebwe hariya ku mitumba twarumvise yuko politike ya leta mwayumvise, sibyo ga yemwe? Mwarayumvise, muragwiza umwimbu. Ariko hari ikintu nagomba ndabakebureko. Icambere urya mwimbu murumva ko ari muri politike y'igihugu, politike ya leta. Urya mwimbu kizire kikaziririzwa ko ari abantu boza kubahenda urya mwimbu w'ibigori cyane ngo bawubatware ku mahera atari amahera y'igiciro cyatanzwe na leta. Kirazira. Nabivuze ndi Ngozi, hari abantu bariko bashaka kuza guhendahenda abene gihugu ngo urya mwimbu renga urabona yuko wewe umwimbu wabaye mwinshi nta mahera woronka y'ugufungura, ngo reka ngo ndakuronkeje byihuta 500 600 ibintu nkabene ivyo. Ndabasavye ko mwizina rya y'inama nshinga amateka ni mwizina ry'umukuru w'igihugu, ndabasavye ivyo bintu byabo bantu baza kuba bene gihugu mubafate, mubamenye, mubafate. Aha dusavye yuko abarongoye intara n'abarongoye amakomine baca babishira mu ngiro badatevye, babafate. Hanyuma ico bazobakoza
babacamande babajana mu mpimba, ariko kubajana kubafunga ntacyo bizomara mutabanje kubacamande abakomesha, bariko muze mwisunga amategeko naho nyene. Aha rero ico kintu n'ukuri nk'uko ingozi bariko barabikora namwebwe mubikora uko nyene, kuko ba bantu bato bato twariko tuvuga tuti leta ihagurukire irabe kubateza imbere, ishiraho n'igiciro c'ibigori, ikiro c'ibigori 680. None ga yemwe uyo muntu azatanga ayari munsi y'igiciro ca leta, ni mu muhige mu mwirukeko. Mu gusozera ijambo ry'iwenye n'iteka mukuru w'inamashinga amateka yaratanze impanuro kubijanye n'abaharika, ati abo baharika baze bibuka ko bajya abana baba bariko barashira mu ngorane ari abana b'igihugu kandi aribwo Burundi bw'ejo. Yarasabye kandi abajejwe amasengero kutabandanya bazana indyane mu mashengero barongoye ngo kuko biburagiza abakirisu hamwe n'ubutegetsi. Ariko ikintu gitangaje nama numva muri raporo iyo buramatara tubwira, iyo mu makomini batubwira, baratubwira ko hari abantu benshi baharika. Yemwe Banyakayanza, ndababwira abo bantu baharika mwitwa yuko musenga, mbe mwoba musenga abayari canke mwoba musenga nde? None wewe ukaza uva ngo haleluya amen, usize umuntu usize unyegeje ahantu. None we numva kuri kwegera umuvumo ahubwo. Murazi ko uretse ko novuga umwe, oya reka singiye kuvuga umwe, reka mvuge muri rusange ko muri kino gihugu twashize Imana imbere, sivyo? None twashize Imana imbere, abantu batandukanye, abantu basenga batandukanye baraje kutubwira ko Imana iri hano mu Burundi, ko ahandi hose yahahunze kubera ko Imana bayifashe nabi. Baratubwiye benshi cyane kandi namwe mwaravyumvise ati Imana iri mu Burundi. Natwe mu mugambi uri ku butegetsi twavuze tuti ubwo Imana yatubwiye iti ni munsenge gusa, jewe ibindi nzovyikorera. Natwe twavuze tusangwa ari ico, reka rero natwe dusenge. Buri wa kane turisonzesha, kandi wa kane wa nyuma w'ukwezi duca tuza mu masengesho tugahura aho duhora tuba twumvikanye, kugira ngo Imana tubandanye tuyisaba imbabazi ku makosa tuba twakoze, bibanaye twihanganira. Ariko none ko Imana iri hano tukaba twese dusenga, kandi hano ubaje uti wowe urasenga, abwo ati ndasenga cyane, ati nta kantu ufise ku ruhande, acango nta muntu ufise ku ruhande, ajo ati ngo biragoye, ngo urabona. Bagenzi, ibi ndabivuga ku bagabo, ndabivuga no ku bakenyezi, hari abakenyezi nabo baraba ati ubwo nanje bantera ishavu, reka nanje nipange nka shitani, noneho ibintu bikaba urudubi. Kandi twese turi muri cya gihugu cyashize Imana imbere no muri constitution. Turabasavye rero mwebwe mufise iyo ngeso guhera no musi, turabasavye muyihebe, kuko muri ko murahemukira igihugu. Nababwiye ko twashize Imana imbere, tukaba twirirwa dukubita amavi hasi dusenga. Turabasavye iyo ngeso muyihebe. Hari ahantu muri bavuga ati iryo jisho rikaba ari ryo rigutuma ucumura, rikazokuza kuja mu ijuru. Utarijana ku mutarimbo, umuntu afise umutarimbo mwiza ari no kore. Kugira ngo ntuze wongere iryo jisho
ryongere kugutuma ucumura kugira ngo ntirize rikubuze kuja mu ijuru. Ndangize ndababwira nti hari ikibazo kiri mu madeni. Aha ntikivugwa, aha ntikivugwa yemwe, ntikivugwa. Muri Bibiliya baravuga bati, sinzi aho byanditse, ariko baravuga bati bande muri Bibiliya, ati ibya Sezari mu bihe, iby'Imana nabyo mu bihe. Nene umva ko namwe mwabimenye, ibya Sezari mu bihe Sezari, iby'Imana mu bihe Imana. Turamaze gutohoza, turamaze gukurikira, tuza gusanga yuko benshi muri abo bantu bariko baniganira muri ibyo bintu bibiri, ibya Sezari n'iby'Imana. Nta by'Imana bariko barapfa ibya Sezari. Sibyo none ga yemwe, bariko barapfa ibya Sezari, kuko iby'Imana ntabo ushobora kubipfa, kuko twese Imana yaturemye tungana, iturema twese turi abana bayo. None wumva jewe noza kukubwira gute ko iby'Imana utabyumva, ariko jewe ariko ndabyumva kurusha? Oya, ntibigera banabivuga ivyo, ariko wumva bakikiriza, batwandikira, bahamagara umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, ngo ereka ngo ngwini dufashe, ngo turiko turamarana, ngo arabaza gusenga bafise imbugita mu mufuko, ngo abandi bazana ubuhiri birimwe imisumari. None ga yemwe, mwebwe mwese ko mugiye gusenga, musenga Imana imwe, ya Mana yaturemye, byoshoboka gute yuko iryo bara rivuka muri mwebwe muyoboye imitima y'abantu? Rero sinirwa mvuga ido nido, ariko reka mvuge yuko iby'Imana ntibifatanywa n'ibya Sezari. Muri ko murabyumva? Nabwiye kuva ubu, nabwiye abantu nagiye nca, ni murabwira abo bantu b'abanyamadini bandikira umushikiranganje, hari ahantu bandika ngo imvo kwikete, baze bandika ati imvo, ati bya Sezari byatugoye kugabangana, byabaye rutarara. Ngo yimbwa ziriko ziragwana zipigufa, iryo gufa uragenda ukarivana hagati y'izo mbwa zibiri, zica zirabana, ukabona zizinga umurizo zigira. Nibi muri ko murapfa mwebwe abanyamadini, ndababwiye hakiri kare, umunsi bazobamanukako birigira muri ko murapfa, leta ikabigarukana mu ntoki zayo, mbega muzobivuga ngo iki? Jewe ndabagabishije kandi ndababwije ukuri, nabivuze mu majambo abishe, murambabarira, ariko kwari kugira ngo muvyumve, mudashaka kugira ngo mwumvikane. Arya makiriziya mupfa mutubesha, turashobora kubwira umushikiranganje akaza arya makiriziya bakayabaka. None muyapfa byogenda gute? Noneho agacaba ya leta. Mwebwe aha nukubakebura, mwebwe abanyamadini, ntimunanirane hagati yanyu, kuko uko munanirana muri ko muratwereka ico muri cyo koko. Mukaduhenda ngo iki 10 twanze ngo abantu bacu iki 10. Mbega yemwe iyo nimvo, mwebwe murashaka gufi iki 10. Iki 10 ubwa mbere na mbere nicyavuye mu mifuko yanyu, mwebwe mugipfa. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, iki 10 nico kuringaniza ibikorwa byo mwihema, byo mwikiriziya, ibikorwa by'Imana. Sibyo none ko mwebwe mufashe iki 10 ugashira mu mufuko, muri ukanya Imana.
murabivugira hejuru, murirukanye Imana. Nibyo mushaka gukora mwebwe. Nimba mutavyumva mwebwe abanyamadini, cyane cyane barya babikora, abakristo bato bato nta ngorane, ariko barya bakora amafuti, mumenye ko gucumura ku Mana indirecte, gucumura ku Mana indirecte, ukanka ku bikorwa byayo bikorwa, Imana ntiheranwa kandi Imana ntitsindwa. Sivyo none bitebe bitebuke, Imana irihangana, ariko bitebuke Imana izobamanukako muzotangara. Twobamenyesha ko inyuma y'iyo nyubako y'ibiro by'intara ya Kayanza hazocatandukirwa inyubako ya kaminuza y'intara ya Kayanza izokubakwa muri komine ya Matongo. Nkuko nari babwiye mu rugendo yagize mu ntara yatowemwo icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga amateka Sabine Ntakarutimana ari kumwe n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara, baragendeye ibibanza bitandukanye byo muri iyo ntara, aho twovuga nko muri komine Giteranyi aho yagendeye ishuri ry'imyuga riri ku mutumba wa Ruzo, rikaba rizotangura muri uyu mwaka wa 2021. Iryo shuri rikaba rizoba rigizwe n'ibisata bitatu, ari byo ibyo gukinjika, gusudira hamwe n'ibyo gukora amazi. Avuye ngaho yaciye agendera ikibanza bariko bubakamwo ivuriro, komine shasha ya Giteranyi, amazi meza ya Rusengo, ihinguriro ry'imifuko yitwa Tawakare riri muri komine Muyinga, hamwe n'irindi hinguriro riri muri komine Gasogwe rihingura inzahabu. Aho hose akaba yarashimye ivyo bikorwa bije gusahiriza abene gihugu kuko ari nkenerwa cyane. Ego nkuko mwabibonye turi kumwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyi ntara ya Muyinga, tukaba kumwe n'abarongoye ubuzi butandukanye muri iyi ntara ya Muyinga, ndetse tukaba kumwe n'abarongoye iyi komine ya Giteranyi. Nkuko mwabibonye hariho ibikorwa vy'iterambere vyakozwe, muti mwiyumva gute na kamwemwe, kuko nka ririya shuri rizokwigisha ivy'imyuga twahereye ko mwumvise ko harimwo igisata kizokwigisha ibijanye na plomberi, hakaba igisata kizokwigisha ibijanye no guhingura imfungurwa, hakaba n'igisata kizokwigisha ibijanye na soudure. Ivyo batubwiye igihe twariko turatembera ko ari ibintu bikenewe cyane muri kano karere, kandi nivyo kuko turabizi vyinshi usanga babikura Muyinga, ibindi ndetse bakajabuka kubirondera muri Tanzania. Bibonetse ngaha murumva ko arakamwemwe ku bene gihugu, kubavuka komine Giteranyi ndetse no ku bagenzi babo. Ariko kandi twashimye ko twabonye n'ivuriro, twariko turabaza amavuriro yegereye aho yobari, twumvise ko hari hagatambuko, vyumvikane ko ririya vuriro naryo rizoza gusahiriza abene gihugu bahora baja kwivuza kure. Ariko kandi turanezerewe n'ibi biro mustanteri wa komine azokoreramwo, ndetse twariko turarizunguruka, twabonye ko bafise ibiro bitari bike, twibaza ko n'abandi basanzwe barongoye ubuzi butandukanye muri no komine ya Giteranyi bazoronka aho bakorera. Kwigenekerezo rya 2026 ntwarante icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka Sabine Ntakarutimana yaragendeye koperative y'ugwaruka yitwa Agecop yorora inka n'impene kandi ikarima ikawa, ikaba iri ku mutumba wa Cumba, intara ya Muyinga, komine ya Muyinga. Akaba yarateye intege ubwo gwaruka arusaba kubera akarorero urundi gwaruka. Mu gusoza urugendo rwiwe, nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka Sabine Ntakarutimana yarifadakanije n'abakristo ba paruwasi ya Muyinga yitiriwe umuvyeyi w'Irurude muri diocese ya Muyinga, akaba kandi hari ku munsi mukuru w'ibisandasanda. Aha akaba ari naho dusoreje kino kiganiro cacu. Mwakoze kudukurikirana, mugire amahoro n'amahigwe mu banyu no mu vyanyu. Imana ikomeze kubarinda naho butaha.